Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwatiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka ku migenderanire n'ayandi makungu cane ku mubano w'ibihugu bibiri ari vyo igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Tuze kugaruka n'ubundi ku bategetsi babiri bo nga mu gihugu c'u Burundi bakomeye cane mu mugambwe CNDD FDD, aho mwe arongoye inama y'inararibonye uyundi we akaba ari umunyamabanga mukuru uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu. Ni Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Varisito Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo ntavuga kumwe na Varisito Ndayishimiye ku kibazo kijanye n'imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda hagati y'ibihugu vyompi. Kuwa kabiri uheze igenekerezo ya 20 umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo habaye ikintu kitari bwigere gikorwa mu mateka y'u Burundi, aho umukuru w'igihugu atanga ikiganiro ku banyagihugu akongera akavuga ijambo ritangura umwaka bukeye utwara umugambwe nawe agatanga ikiganiro ciwe mbere akamera nk'uko sora ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu. Perezida Varisito Ndayishimiye yashize igitero giherutse kuba mu Gatumba ku gihugu c'u Rwanda. Reveriyano Ndikuriyo we mu kiganiro yakoresheje abamenyesha amakuru yaje asukamwo mabisi. Ese izi mvugo zidasa zisigura iki? Zoba zisigura guhangana n'ubundi kw'impande zibiri, uruhande rwitwa ko ruri ku gice ca Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'uri ku gihugu ku mukuru w'igihugu. Ese kubera iki Reveriyano Ndikuriyo we agezaho avuga ibiganiro ko vyopfuma bibandaniriza hagati ya CNDD FDD na FPR mu gihe Ndayishimiye we yemanga ko leta yananiwe. Twibutse ko CNDD FDD ari wo muhari ufise ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi mu gihe FPR nayo ari wo mugambwe ufise ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda. Ese kubera iki leta y'u Burundi maze imyaka 2 igwana na leta itabara mu gihugu ca Kongo ho Plateau za Uvira ariko ikabije kwagiriza u Rwanda ubwo koko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bo bari bo batwara leta itabara? Ese ikindi kibazo cibazwa tuza kugaruka ko ku nyishu yavyo ndetse tukanavuga kuri ibi vyavuzwe na Reveriyano Ndikuriyo ubwo u Rwanda go ntaco rwagiriza u Burundi muri kino gihe, na cane abasoda b'u Burundi bagiye mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bakihuza n'abari mu nyeshamba za FDLR ndetse na Wazalendo mu kugwanya M23 kandi ubundi FDLR yarakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Inyishu y'ivyo bibazo turaza kuyigaruka gusa ico bikoze nga amajambo ya President Varisito Ndayishimiye mu mpera y'umwaka uheze yarateje ikibazo mu butegetsi ku buryo mu ndwi imwe gusa amaze gukosorwa n'abategetsi babiri, harimwo Ambasaderi Terence Ntahiraja aba i Bruxelles mu gihugu c'u Bubiligi ndetse na Reveriyano Ndikuriyo aba i Bujumbura anarongoye umugambwe CNDD FDD. Aya n'ayandi yose ntucikwe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza abagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Kwigenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 umucankuzo ariko arishura ikibazo yabajijwe kijanye n'igitero giherutse kuba mu Gatumba. Perezida Varisito Ndayishimiye yaravuze umuharire detabara ariko aca ashimika ijambo jiwe ku gihugu c'u Rwanda yagereza ko rubise umutwe n'icicaro n'amabiro vya Leta itabara, avuga ko ari narwo rutanga uburyo ibigwanisho n'inyigisho kuri uyo muhari. Perezida Varisito Ndayishimiye we iki gitero giherutse kuba mu Gatumba agishira ku gihugu c'u Rwanda mu majambo yumvikanamwo ishavu ryinshi. Perezida Varisito Ndayishimiye yerekanye ko u Rwanda ruzovyishura mu ijambo ritangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Perezida Varisito Ndayishimiye kandi yaramaze umwanya munini avuga u Rwanda kandi ashimangira ko ivyo yari yavugiye mu cankuzo mbere asaba Abarundi kumera amagabo kubera Leta itabara isasiwe indava mu gihugu c'u Rwanda.
Reveriyano Ndikuriyo bukeye umukuru w'igihugu yarayavuze umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD nawe yaratanze ikiganiro ku bamenyesha amakuru ku igenekerezo ya 2/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 aho Varisi Ndayishimiye yabonetse yuzuye ishavu. Reveriyano Ndikuriyo we yabonetse avuga atuje ibitamenyerewe kuri we. Ikibazo c'imigenderanire n'u Rwanda yakigize igisanzwe, yaribukije ko amateka y'ibi bihugu yamyemwo kuva kera ibihe habamwo ugushamirana. Reveriyano Ndikuriyo akavuga ko hogumaho ukuganira kw'ibi bihugu maze imigenderanire igakomera. Kubwiwe ngo abahungiye mu Rwanda nibinjira gutera mu Burundi ntavyo guta imiragwe ku Rwanda bizobaho, bazobagwanya. Yagize ati umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi, oya ibindi tuzokwigwariza tubana neza. Ndikuriyo kandi akaba yibutsa ko CNDD FDD yagwanye imyaka 10 ariko itigeze ifata murantunge. Yibukije ko leta baragwanye imyaka 10 ariko itigeze ifata umutumba n'umwe w'u Burundi, gutyo arahebuza abandi bose bagerageza gukoresha ibigwanisho ngo basenyure intwaro ya CNDD FDD. Mu majambo Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ico gihe muri ico kiganiro aho umukuru w'igihugu yoba yaragirije igihugu cy'u Rwanda kari cyo gihandara umutwe Lady Tabaro uherutse kwemanga igitero cyo mu Gatumba cagwemwe abantu 200. Reveriyano Ndikuriyo yabwiye abamenyesha amakuru ico gihe bakaba bari bashatse kumenya nimba imigambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi ndetse na FPR uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda isanzwe iganira ku ngorane zihanze ibihugu vyombi, cane cane kungene abaronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bahawe indaro mu Rwanda bonungikwa mu Burundi. Ndikuriyo we yishuye ko abari mu nzego z'imigambwe bahurira hanze nko muri Tanzania na Afrika y'Epfo kandi bakaganira neza ku buryo bari biteze ko ibintu vyagira bije ku murongo ariko bikanka ku kanyuma. Ati njewe twarabonanye n'icegera cy'umukuru wa FPR Dodoma, twarabonanye kandi izindi ntumwa muri BRICS muri Afrika y'Epfo. Icegera cy'umunyamabanga wa CNDD FDD yaragiye i Kigali, twebwe twari tuzi ko vyaheze, twari turindiriye ko babaduha. Yemeza ko ibintu vyari bigeze ku rwego abo bantu bagira barungikwe ariko ko ku munota wa nyuma bagiye babona bihindutse. Ati twagira ngo biraheze, twabona ko mengo hasigaye nk'indege canke imodoka gusa, nyuma tuza tubona birahagaze. Tubibutse ko inyishu yatanzwe na mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko aba Burundi bwaka batari mu minwe y'ico gihugu ahubwo bari mu minwe y'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe gukingira no kwita ko impunzi HCR, ko mu gihe baba bakeneye bo basaba HCR kandi agakurikizwa amasezerano mpuzamakungu abana no gukingira impunzi. Reveriyano Ndikuriyo muri iki kiganiro yarabajijwemwo ibintu vyinshi cyane, ndetse abamenyesha amakuru bashatse kandi kumenya ico umugambwe CNDD FDD uvuga ko vyo wagirizwa kufise uruhara mu bibazo birangwa mu mugambwe SNL, aho agatogwasa aho urongoye yagiriza uno mugambwe uri ku butegetsi kurondera gusambura umugambwe wiwe ufadikanije n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati. Uti ivya SNL ntimubizane muri CNDD FDD. Ndikuriyo avuga ko nawe avyumva nk'abandi ariko akaba bihakana, akerekana ko ata mwanya abifitiye kuko umugambwe wiwe barajwe ishinga no gupanga ibikorwa vyawo. Ati twebwe turiko turapanga umugambwe w'iwacu, nimba rero binaniranye kwipanga iwabo ntibaduteko umwikomo. Ibintu vyo mu mugambwe SNL ntimubizane muri CNDD FDD. Ngo nimba hari ingorane hagati ya SNL n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, ivyo ni ibijanye n'amategeko, nibagenda babivugana ariko ntibasubire guta ishavu ku mugambwe CNDD FDD. Ndikuriyo avuga ko mu ngendo baherutse kugira mu ntara ya Muyinga basavye abanywanyi bawo kwirinda amajambo mabi. Yemeza ko impanuro batanze zikurikizwa kuko kubwiwe nta hantu na hamwe azokumva ubu inyuma yaho tumariye gutanga intumbero umugumyabanga uzosanga ariko avuga ubundi nabi. Nayo ku myidogo yuko abarongoye SNL batari muri leta ati ntidushobora kuja mu kintu
ati ntushobora kuja mu kintu urwanya, abatagwanya leta barayijamwo ariko uyigwanya ntujamwo kuko woca uyikoroga. Akaba ari vyo Reverien Ndikuriyo yavuze. Nk'uko twababwiye, iki akaba ari ikiganiro c'imboneka rimwe. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Burundi CNDD FDD yagize inyuma y'ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ibi Reverien Ndikuriyo akaba yarabwikoze ku igenekerezo ya 2/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Niki akaba ari naco kiganiro ca mbere Reverien Ndikuriyo aremesheje kuva abaye umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD kandi haraheze imyaka 3. Ngibi rero ibivuga ku migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, cane cane imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, aho ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu vyaje mu nyuma Reverien Ndikuriyo we agasukamwo mabisi, aho Reverien Ndikuriyo yagaragaye avuga mu mvugo ituje cyane ndetse n'ibintu bitamenyerewe cyane kumva Reverien Ndikuriyo ageze ku kintu kirabana n'intambara avuga mu ijwi rituje. Aya ariyo yaragezwe ko fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhuza TV Imana ibahezagire.